Ndabaye kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutse kuri numuneje kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri muri deni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakureho amatohoza haba muri politiki, mwiperereza, mu gatira kazi na muntu, mu makungu ndetse nari makuru yose abariko aravugwa ngaha ijya nino mu kibano. Ndabaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugera tubashikirize kuri ino saha niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubaha yambu n'abanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri muri deni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakurewe amatohoza. Ndabaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Eri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambu n'abanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri muri deni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakurewe amatohoza gatanu kuri gatanu. Dore rero zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu araza gushimikirako mu gihe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi amatora yimirije, haba ay'abashinga amateka ndetse n'ay'abajenama ndetse n'ayaba kuri b'imitumba. N'amatora yimirije rero muri umwaka wa 2025 aho rero ndetse no mwaka wa 2027 himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Akaba rero ari ibintu biri gutegurwa n'abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'imigwi itandukanye, aho ndetse abahurumbira ibibanza vya leta nko kwitoza mu matora batanguye kwishira ahabona kugira ngo bazokwitoze mu migambwe itandukanye. Mu Burundi rero haravuga imigambwe itandukanye izokwitabira aya matora. Twavuga nk'umugambwe SNL Nyankamugayo wahora uhagarariwe na Agathon Rwasa nubwo yaje gukomborwa, hakaza umugambwe Iprona, CNDD FDD ndetse n'indi migambwe itandukanye ntabashije kudondora. Iyo sikazoba izokwitoza mu bibanza byo muri aya matora y'umwaka wa 2025 ndetse nayo mukuru w'igihugu y'umwaka 2027. Bamwe rero mu bagize iyi migwi twabashije kuganira batubarira ko buri wese yiteguriye itsinzi kandi ko ngo mu gihe yotsinda ngo igihugu kizosubira ngo guhora nk'uko cyahoze, ngo igahesezera ku ntwaro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ngo kubera ko bo nta kintu ushobora kuba uri kuramarira abanyagihugu. Ibi kandi biruko mu gihe nyine aya matora yimirije, imigwi yitwaje ibigwanisho nayo ishaka guhungabanya umutekano wo mu Burundi yama yarikanuye umwanya n'umwanya irashobora gutera. Ndetse iyi n'ingingo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ashimitse, akavuga ko rero iyi migwi yitwaje ibigwanisho idashobora guhungabanya umutekano w'u Burundi na cane cane muri ico gihe c'amatora twimirije. Akavuga ko rero agomba gufatana abanyagihugu bagomba gufatana mu nda ndetse bagacunga n'umutekano w'imbibe z'igihugu. Ibi kandi biruko mu gihe umugwi wa Red Tabara ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko uvuga ko nawo utazokwigera utuma igihugu cy'u Burundi gihema mu gihe aya matora yimirije. Usigura ko uzobandanya ugaba ibitero ngo kandi aya matora uzoyaburizamwo. Ibi kandi biruko mu gihe kuri iyi saha tuvugana hari ngo umugwi witwaje ibigwanisho wamaze gushika ngaha muri Murantunga. Umugwi nyene witwaje ibigwanisho wamaze gushika ngaha mw'ishamba cimeza rya Kibira. Rero biri kuvuga ko amasase ariko aravuza ubuhuha, gusa ibyo byo nibisanzwe, ahubwo inkuru igiturumbuka idushikiye nuko uwahoze ari urongoye umuhari wa SNL Inyankamugayo kuri ubu ngubu ariwe Agathon Rwasa yoba nawe yafatiwe mu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara, ndetse bikanavuga ko yafashwe afise n'ibigwanisho nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza. Kuri ubu rero Agathon Rwasa afatiwe mu ishyamba kimeza rya Kibira, aho ndetse afatanwe inkoho. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu iperereza rikomeje, ndetse uyu Honorable Agathon Rwasa akaba agiye gusambishwa kugira ngo asigure neza ibyatumye yinjira muri iyi migwi yitwaje ibigwanisho. Mu yandi makuru kandi Gerase Ndabirabe arongoye inama ashinga amateka yavuze ko ngo biboneka ko muri budget programme ngo harimwo resistance idasanzwe.
kuko ngo ntibitahuritse ukuntu amaraporo yose abaca imbere ugasanga atacokozwe kiboneka. Ivyo yabivugiye mu ngoro y'ikoraniro mu Kigobe, aho rero umushikiranganje w'ikigega ca leta Nelson Ntahontuye yariko ashikiriza raporo y'ingene amafaranga yakoreshejwe mu mwaka w'ibikorwa wa 2023 2024 ndetse hamwe no mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibikorwa wa 2024 2025. Nestor Ntahontuye yamenyesheje ko mu mwaka wa 2023 2024 hakoreshejwe amafaranga angana n'imiliyaridi 2 miliyari 746 miliyoni 336 ndetse n'ibihumbi 623 n'amafaranga 718 y'amafaranga y'amarundi. Naho kandi akaba yari agera kuri miliyaridi 3 miliyari 371 miliyoni 684 ndetse n'ibihumbi 633 ndetse n'amafaranga 23 y'amarundi. Akaba rero yari yateguwe gukoreshwa mu bikaba no kuvuga ibice 81 n'ibice 45 kwijana. Nayo amafaranga yinjiye muri uwo mwaka angana n'imiliyaridi 1 miliyari 985 ibihumbi 936 by'amafaranga y'amarundi kuri miliyaridi 1 miliyari 955 miliyoni 887 ibihumbi 683 ndetse n'amafaranga 897 y'amarundi yarategekanijwe kwinjira. Ni ukuvuga ibice 110 n'ibice 49 kwijana. Ndabirabe rero amaze kumva ayo mafaranga yakoreshejwe ukangana niko gusaba umushikiranganje ngo ko yotunganya umwiherero kugira ngo asigurire abandi bashikiranganje akamaro ka abije programme, kuko ngo yo itanga umusaruro uboneka ku bikorwa biba vyateguwe. Yagize ati nyakubahwa mushikiranganje, turagusavye mutegura imyiherero nyinshi cyane kugira ngo n'abandi bashikiranganje batahure icarico bije programme. Yavuze ati kuko benshi ntibashaka kuyimenya, abashikiranganje bandi nibemere mu bigishe, kuko nimutabigisha hama mwabaha amahera bakayakoresha uburyo ibyo atagenewe, nimwe tuzobandanya tubibaza. Ugushaka kuguma muri bije moyenne yo ngo wihwisha ni ugushaka kunyonora ndetse ni ukudashaka ko igihugu gitera imbere. Uyu mushikiranganje yasozereye avuga ko ngo bashobora gukorera kuri budget programme evaluation y'umukozi izoba yoroshe, kuko izoba iriko ikorerwa ku ma indicateur aboneka neza. Umushikiranganje mu kumwishura nawe yagize ati réalisation iba hasi kubera usanga benshi badatahura iyi budget programme, kuko ivyo bategura usanga atari byo bakora. Budget programme ni umumezo mushasha, ariko kandi hariho abadashaka kuwufata. Tugiye gutegura cyane umwiherero kugira ngo tubibasigurire tubereke akamaro kayo. Umushikiranganje umushingamateka Pamphile Marayika we yatanze akarorero k'amafaranga leta iguma itanga kugira ngo indege iri mu gihugu ca Espagne ibandanye kwitabwaho, aho yamenyesheje ko ashobora kugura iyindi. Yagize ati iyo ndege tuguma turihira amahera
ni ukuraba neza ko ayo mahera dutanga adashobora kuvamwo iyindi ikomeye yotugirira akamaro. Nkuko mwishura umushikiranganji yamumenyesheje ko agiye kugishikiriza mu nama shikiranganji nabo ngo bazoheze bafate ingingo y'icokorwa. Ngibyo rero ivya biriko biravugwa kuri aya masaha, reka tube tusuziriye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kuri no munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV, munesha ko muri RDN bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigizweho kandi bavyakorewe amatohoza. Reka rero ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV.